one day tuzobabwira ya kuko byose birakunda ahanye muri Canada donc zoom call video byose birakunda ariko one day tuzobazanira ni kubazana kuko erega Canada narabonye yuko ari uko ni gusosera iragusosera ariko mu nyuma ikaguye none iraza ikakuzanira ati ushaka iki umuduga ushaka Ferrari ushaka Lamborghini ushaka iki tuguhe amahera iyo ngira kuzakunda muzi wari kusanga muri iki gihugu cya uniforme gutya n'urushesheti rutari marque gutya ndashaka marque ishesheti d'abord ifresher abantu bakagira ubwoba bashaka ati ibintu birakaze mugani bazi ko imisoso tuba turi simple twambaye n'ibishesheti bitagira marque ibipantaro sinzi ibigumira uru uniforme ko kazi ibitambara ifo yuko ndashaka kubavumbura natamvumbura wasanga gute nta kurindira kuraba ngo wambaye naco nje gutira umugenzi anyizi mbega none ga madame Jo jewe nababagije ikibazo ati none bigenda gute mushaka kugira ama épargne kuko d'ici avoir ama épargne zirakunda ça veut dire parfois vous faites des sacrifices alors n'igihe muvuga uti bon aba bantu ngira ndeke kugira ndabikawushe base mu kwezi abantu mu Burundi reka ndabikawushe ku kwezi cyane je ndakubesha vraiment je dis franchement ukuri kugira ntahane abana umuvyeyi abona bunzukuru ça m'a coûté 10 ans ndinga muri Canada 10 ans no kuvuga muri yo 10 ans j'ai épargné itike ryose ridukwiriye na champ de poche kugira tuzofungura dushitse muri kiriya gihugu c'u Burundi igihugu cacu c'amata n'ubuki umva imyaka 10 ans iyo niyo bita épargne épargne y'imyaka 10 kugira utahe kandi ni igihugu ciza cyane hamuvuga ukagikumbura ukarira ukishikana Burundi ni igihugu ciza no kuri kwimana nimba babaho ikintu conyene Canada ibi bihugu byo mu bihugu ni sinzi bavuga orientale occidentale nombatsi birusha Afrika n'amahera kote ifaranga kubera devise mugabo ni nkuko sagaciro ntanzara iraho muri bihugu kandi nta butunzi exagere buba umuntu arashaka gutunga gusinga umuntu ari ngaha kuko we amahera yiwe naba yayiwe ari kino abara ya leta urumva mu Burundi umuntu aratunga ubutunzi aratunga mugaro problème ni kubana ari déséquilibre abatunzi si benshi abakene nibo benshi ariko ngaha tout le monde dusa nabangana nta batunzi nta nabakene twese dusa nabari ku murongo umwe w'ubuzima bumwe kuko iyo ufise amahera menshi leta igutaxa amahera menshi iyo ufise amahera make naho irafise uburyo kongerereza kugira mubeho muri équilibre ego nuko bimeze donc rero nico bituma nta butunzi nta nzara umva ntidushonje kandi dutunze nuko tubaye nuko baho gusa ariko muri Afrika uratunga abatunzi baratunga gushika hariya kandi baba benshi mu gihugu abakene nibo ba domine na wari gukena arakena nyene na crise kamujwinga kabisa c'est ça la différence none madame Jo madame Jo none madame Jo none mwebwe ujya mucoro none mucorera abantu b'u Burundi biraborohera none nayo masharge yose bon jewe kubwanje ikintu nkora cyasenga Imana nkubwati Imana umfashe ndazi yuko sinshobora gukwiza bose ego kandi abo ntishuye ngo ndabishure nkuko babishaka bampindura umwasi ariko umefashe ujya ari mu ngorane zirenze Marmaje ntabara ufise ingorane zirenze gusumba abandi bose iwa undi ubona ko ntibikunda wa mwana ubona ntagira minervare ntagira se ntagira nyina ntagira hayakura iyo ndamurihira minervare mugabo abandi juste kungurira $100 nze gusorora n'abagenzi birangora vraiment sindibikunda cyangwa ngurira ga telefone sisho kugura telefone hari umuntu ashonje ntibikunda umva ntabara bajya vraiment dans le besoin kandi afisa abufashe ndayo nk'umuntu agasaba ngo yo kurungikira gute wowe murungikira gute akubwiye ngo ngurira telefone kumugurira telefone ni ikintu gisanzwe kumugurira telefone ni ikintu gisanzwe kubera urumva urashobora kugenda ukayisaba nta kibazo ariko kugira imushikire
bara nibaza agaciro ka DHL oya kugira umushikire arashobora kuba yarumvise nk'umuntu agira amanuke atahe oui maman oh tu as besoin de mon aide je viens mamie oui bandanye uvuga ntacyo ndiko ndavuga wabonye ka bya bindi hacanja ku madevoir na umwana oui les amis nukuri il faut ko mutahura ikintu kimwe aha muri Canada life nibyo ego umuntu yaravuye hari aho yashitse ariko ntabwo ari ahantu hahatari umuntu yashitse kubera aha muri Canada il est vrai umuntu ikintu cyonyine kiri very important umuntu akorera nuko umuntu abakorera idolari naryo ni devise rifise agaciro iyaba muri Afrika inoti yo ngaha ifise valeur imenye yo muri Afrika ntitwaba twaraje nta numwe yavuze uti ngo ndavuye ngaha ndashyitse ngaha ariko ni juste kubera ijya noti iri hejuru yaho twavuye sino viyo ngaha muri Canada iri hard juste abantu ntibabivuga jewe shitse ngaha muri Canada madame nari mvuga ati jewe usumwe jenzo aba creative naravuga ati jewe usumwe aba creative kugira mvuge ukuri kwibi bintu kuko ego eleven navuga uti uko karabyo ko kuntu bayivuga jari byo usanga nzabasanga umusumwe ibyo bintu bavuga atari byo byagute yo kuvuga uti umuntu ari muri Canada urashitseyo amafaranga ni ushobora ibifaranga ukabizana ngaho yamaruka urumva narinzi ati abantu bagiye kuba mugishatu no nakazi urakarondera ukakabura ukamarira ukwezi kumwe meze biri kurarondera akazi kakabura ukaronse ari mahera bava kuri ku buzima bwo ngaha angana n'ubuzima bwo ngaha mugabo iyo utashe muri Afrika ukayavunja abafise agaciro kamera voilà niyo mpamvu rero bagara niyo mpamvu umuntu ashitse mu Burundi ataryoherwa akarya amafaranga yiwe yakoreye mubatahure no gutewe nifitiye umuryango ngaha muri Canada sivyo fise abavyeyi banje ngaha muri Canada ariko umuvyeyi wanje yambwiye uti iki kintu ntigikunda ko ndagikora nanje ndamutahura kuko n'abandi usanga afise izindi charge sivyo zimurengeye ku buryo adafise ukuntu yoshobora gukuramo basi nakajya kanoti kamwe je ndakubwiza kuri madame mbese nigeze ncoresha mu bintu kuko ndikira amahera jamais nahengera juste aje kuko nahengera umuntu agiraze muri mu Burundi niho nasabikiye niho nasabikiye navuga uti uranzanira iki naho nyene ambwiye ati ushaka ndakuzanira iki ya kuko je savais bien que le Canada cache un secret kandi yuko abarundi badashaka kutubwira ya ari ukuri kuntu zenya kuba kuhari abantu zenya ofite niba byoroshe nico tumi televiziyo yacu imuhira media izobere ku buzima bwose abarundi bo muri bagire subscribe no munari karara abaragira subscribe muzomenya amabanga abonnez-vous muri benshi yego none ga madame Jo ego il est vrai bon abarundi burya hariyo ijambo rimwe abarundi tudafise signification hari abana barurira nkamerera ujya mwana ingene yurira mu kugenda bahora bibaza ko bana ntiburira ibiko genda umukamera ntana kumujya ni kwanje nta gufata bahariya anye mu kitoki cya Rugombo mu Cyendaje urabona ko kiri ruguru gene twaratwurira amazi yuri yinzu barurira none ubuzima c'est normal ni normal aruriye mugabo bashabazi ko bana muri Canada bagendera mu majipe amaplado n'ibiti barurira n'amabuye baratera ni bwa buzima ni bwa bundi nyene babonye umwana yakuriye mu Kinyamerika n'ibiti baravyurira niko cyane ni bwa buzima bw'abanyafrika nta mutandukanye ya none madame Jo ndakeneye yuko musigurira ikintu kimwe abarundi hari ikintu mwambwiye yuko burya ngo ico bita ngo diaspora c'est pas abantu benshi baracihendako ndakeneye yuko mudusigurira un peu sur ça
genre diaspora. qu'est-ce que c'est la diaspora du moins En fait, la diaspora kuko abantu benshi twe turaciyenda ko gose ico kintu bon diaspora c'est quoi diaspora d'abord ni ivuye muri une définition dispersion ndibaza ko ari dispersion ivuye muri verbe ko disperser gusanzara kukwira hose kwiragira gusanzara niko no bivuga disperser ivyo bintu rero diaspora d'après ntuze uko numva abantu babivuga cyangwa amaroshesha amwe nashoboye kugira makenya diaspora yatanguranye n'abajuife yatanguranye n'abajuife abajuife no muri bibiliya baratwerekana abajuife bigeze ku sinzi crise yabaye muri juife peut-être navyo mbwa sinagize ubushakashatsi bwacu ico nzi nuko bigeze guhunga barakwiragira isi yose aho uzosanga kwisosi ntuzahabura umujuife barati igihugu baromoka niho diaspora yatanguye kuba bararonderana baca biyita aba diaspora bonyene le terme yatanguranye n'abajuife mugabo uko vyagiye birevoriwa ibihugu vyinshi vyarashikirwa n'intambara bigashikirwa n'amagere atandukanye ugasanga abantu bo muri ico gihugu nabo nyene baradispersa d'une manière d'une autre cyangwa ugasanga umuntu wenyene aragize immigration personnelle akavuga ati maze iminsi ndiko ndondera akazi mu Burundi vyanse ubu ndomotse ngiye Imanamba kuraba ko Imanamba vyokunda naho bacagira ama aventure yose ashoboka bamwe akaja za Etats-Unis Australia za biki abo bantu bose nibo bitwa ba diaspora abantu bakivuye muri dispersion sanzara mugabo diaspora ibifise aho yavuye ni groupe y'abantu ifise aho yavuye basangiye culture basangiye igihugu basangiye ikintu kimwe nibo baca bitwa ba diaspora iyo bamaze gusohoka ico gihugu cabo rero urumva umuntu wese avuye mu Burundi cacu no Burundi iyo diaspora mu Burundi numva nk'umuntu yaba ari no muri Congo ari umurundi uri muri Congo urumva naje mu diaspora rero naje mu diaspora ndago muri Tanzania cyangwa aho wari uri gusura mu diaspora nyine diaspora bisigura yuko ngo kuba mu diaspora no kuva muri Etats-Unis kuva muri Australia cyangwa mu bihugu no aho uri hose aho wasanzariye niho uri mu diaspora ego mbe none madame Jo mwambwiye yuko bon deja urumva yuko abantu bose bava mu gihugu cabo ugasanga bagiye mu kindi gihugu bitwa yuko ari aba diaspora rero aha muri Canada kandi mu kiganiro cahera mwambwiye yuko hariyo communauté y'abarundi donc ni nko no yita ari nka communauté y'aba diaspora rero kuko nabantu babino abantu b'abarundi ariko baba muri Canada donc ni communauté y'aba diaspora communauté je nibaza ko ari nka sous-groupe ya diaspora communauté n'abarundi bose bashaka donc ni groupe y'aba diaspora ni groupe iri muri diaspora twese turaba diaspora ngabo turashaka guforma communauté di Burundi ariko si nkuko abarundi bose bari muri iyo communauté n'abarundi biyegeranya bakagira ivyiyumviro bimwe kugira bahayagize aho bavuye aho bavukiye baheshe valeur niko nibaza mbe avantage mwabonye muri communauté donc ijya communauté murimwo ni yi avantage mwabonye mwavuze uti asha iki kintu vraiment it's so good bon communauté je nibaza ko avantage kwa muri communauté ni kintu ciza naco nyine nakibonyemo avantage kubera muba hamwe mugira ivyumviro bimwe hama murafashanya mugahana ivyumviro yaba ivyo kwiteza imbere yaba ivyo guteza imbere n'igihugu mubayemo naco nyine murashaka kuciyumvira umva gushira ivyumviro hamwe ni kintu ciza